nihaninazwa Imana se w'umukama wacu Yezu Kristu yo yaduhaye kuyimenya kuva kera narindi ngahi wacu mu Burundi sivye imbeshere aha turi kuva kera hitwa mu mana za Mugera. Ni kibanza basokuru bacu bamye bambarizamwe Imana nyamwambarizwa hose. Imana y'u Burundi ariyo Mana imwe rudende kuva kera yamye yibonekeza mu gihugu cyacu ku buryo budasanzwe, kuko yamyizwi n'abarundi nka segaba wa vyose, itanga ubuzima, inka, imirima n'ibibondo. Numva rero kanyamuneza ntangere kuri uyu munsi abakristu bo mu mihingo yose y'u Burundi baramutse bakoranira hano ngo baninahaze iyurizwa mu ijuru ry'umuvyeyi w'Imana Bikira Mariya. Nanje nzananye n'abari mu nzego nkuru z'igihugu gushimira Imana kuko yaninahaje umwana w'umuntu ikamuha kwibaruka no kurera umwana wayo, hanyuma amaherezo ikamuninahaza no mu birimba vy'ijuru. Erega kuri twebwe bene wacu ni igitangaza, kuko naho twari tuzi Imana, twari tuyizi ku vyiza iduha, tugafata ivyo gusa, tukibagira ko turiho canke tutakiri mu mubiri turaba umukama. Mbere tweho kera twivugira tuti agapfuye kabazwa ivu. Iteka ryatewe Bikira Mariya niryo riha ivyizigiro uwemera Imana wese, tukamenya ko uwubasha amabwirizwa yayo biteye bitebuke ntagenda akagirire, agira iherezo ryiza. Ese twese twobizirikana tukamana ntaryo, tugerageza kugendera mu makanda ya Bikira Mariya kugira ngo natwe Imana yami turabagiza. Birumvikana rero ko nahatari ubwa mbere nza gusengera ngaha Mugera mu gihe nk'iki, naje kandi gusangira namwe igisabisho, dusangira ijambo ry'Imana kuko ari ryo rirema kandi rikagira umuntu mushasha. Reka rero na jewe ndahikike mu gushimira Imana inyuma y'iminsi 59 maze ndongoye igihugu cy'u Burundi. Nico gituma kuri uyu munsi naje nk'umukuru w'igihugu, nk'umukristu n'umusuku w'abene gihugu, kuko Imana twahaye ikibanza ca mbere mu Burundi, mpamagariwe kuba uwa mbere mu kuyambaza, kuyisenga no kuyininahaza. Iyo abamenyesha amakuru bo kusamiriza y'igihugu bagiye kuremesha ibiganiro mu bene gihugu, barakunda kubaza bati aha turi ni hehe? None ubwo twese turazi amateka y'uno musozi wa Mugera, mbega twese turazi icyatumye aha turi no mu icungaraho yaho tuza tuhisunga, ndetse abarundi bakahita mu mana za Mugera. Nitumenye twese ko umusozi wa Mugera ari umusozi ufise amateka akomeye, kuko wamwe ari umurambi mweranda no muri kahise ku Burundi. Imbere y'umuzo w'abanyamahanga, Mugera yari isanzwe ifise amateka adasanzwe. Aha niho havukiye umwami Rurangiranwa Mwezi Gisabo, hakaba ari naho hatangiye se wiwe umwami Rurangiranwa Ntare Rugamba. Aho hepfo mu kiyaya ca Ruvubu na Ruvyironza, aho izo nzuzi zihurira niho bita mu mana za Mugera, niho habera imigigwa yo kubandwa aho hambere, aho abarundi basenga bashimitse barongowe n'imboneza mu kwambaza Imana kiranga. Abarundi bafata nk'umuhereza nkuka ahuza abarundi n'Imana. Aha duhagaze naho hitwa Mwishunga. Neza na neza hamubona kuri iki kigwa kiri ku ruhimbi ya Rutare, niho hari ingoro y'umwami Mwezi Gisabo yavukiyemwo. Yari imwe mu ngoro zikomeye cyane Ntare Rugamba yakunda guhangamamwo. Hajya haruguru ku isonga rya Shunga
niho hitwa mu mana za Mugera. Nta mwami yakora umugambi n'umwe ukomeye atabanje kuja kugisha inama imana za Mugera. Mbere iya misionare batavyanka, abadagi bari bipfuje gushinga umugwa mukuru i Mugera, ni naco gituma batawushize kure yaha. Ibindi biranga aka karere twovuga nk'ishwagara yakoreshwa igihe c'umuganuro yava ngaho i Mugera. Mbere bavuga ko komine ya Bugendana ngo yitiriwe iryo zina kuko ngo ariho hava abagendanyi benshi b'umwami. Hariho ikindi dutangarira kuri Mugera. Mu mateka y'u Burundi bwaho hambere bavuga ko i Mugera atantambara zashobora kuhabera, ngo n'uwuhunze ashitse ngaho i Mugera yabakize. Iruhande rero yo kuba rurangiranwa muri kahise ku Burundi na Eklezia Katolika, umusozi wa Mugera niwo wa mbere washinzwe ko umunara wa mbere wa telefone ikoresha umuyaga, telefone bita telefone sans fil TZF. Uyu mutumba rero urafise amateka mu byo gutumatumanako amakuru. Ubajije uyu musozi abakristu ba kera bo muri iyi paruwase bakubwira ko aha turi hitwa Lourdes, bafatiye ku isenga ry'ibuye riri kuri uyu musozi risusa n'isenga riri i Lourdes mu gihugu cy'Ubufaransa, aho Bikira Mariya yabonekeye Mweranda Bernadetta. Ubajije abo mu yindi mihingo y'igihugu nabo bamwe bakwishura ko Mugera ari kibanza abagatolika b'i Burundi no mu bihugu duhana imbibe bahuriramwo mu rugendo rweranda, abandi bati ni kwa Bikira Mariya. Ariko ntibigira bibuka ko iki kibanza cyashinzwe mu 1931 umuganwa Rudoviko Rwagasore yaje aserukira leta yiwe hamwe n'abungere ba Katolika b'i Burundi n'abarundi sinzi baje kuhashikiriza Imana igihugu cy'u Burundi babicishije mu minwe y'umuvyeyi Bikira Mariya. Aha rero hafise amateka adasanzwe kuko niho abamisionari b'abazungu bashinze misiyoni ya kabiri mu Burundi mu 1899. Mu 1922 Musenyeri Juliano Gorju niho yashinze intebe ya mbere y'ubwepiskopi mu Burundi. Irya sengero mubona niyo katedrale ya mbere mu Burundi. Mugera niho haciye haba iyo ginyaryo ry'ubukristo mu Burundi. Mugera kandi niho hubatswe seminari ya mbere mu Burundi, ari ryo shure ryisumbuye rya mbere ryubatswe mu 1926, ikaba yaramuye incabwenge nyinshi zikorera igihugu cyacu. Kiretse rero abahinga bo mu vya kera no muri kahise ku Burundi, abarundi benshi barazi umusozi wa Mugera nk'umusozi Eklezia Katolika yagerereyeko igashinga kimizi, mbere ikanahakorera imigambi y'iterambere myinshi kandi y'ingirakamaro. Muri iki gihe turiko turazirikana ivy'igihugu cyacu, birakwiye ko abarundi twese tumenya koko amateka y'uwo musozi. Aha turi mu mana za Mugera niryo zina hamanye kuva kera na rindi. Abamisionari ntibahisemwo rero kuhahagarara vya gihamana, bari batohoje neza basanga ariho hari intimatima y'umutima w'u Burundi. Murabaze neza mumenye kandi mutegere aho umugambi wo gushinga misiyoni mu Rumonge wanyiye mu 1871, abapatiri bera baciye binjirira imisugi mu Cendajuru itariki 16 mu Kakaro 1896, baca bashinga misiyoni ya mbere Gatolika y'u Burundi imuyaga mu 1898. Aho bashikiye mu mana za Mugera, umwami Mwezi Gisabo yaciye ashagashigwa acatangura kubagwanya yivuye inyuma, nkako hari ku musozi w'amavukiro yiwe hakaba n'icibare ciwe. Abakera batubwira ko muri ico gihe yahavuye agisha inama umupfumu umuhanuzi, na bamwishura ati bareke niba batarabi Imana iyo mana nyene izobirukana.
iyo ngwano yahagarariye ngaho nyine. Yarabaretse rero barashinga misiyoni ya mbere mu micungararo, ariko ntiyamenye neza imigereranire bafitaniye n'abadagi bariko baramugwanya. Abamisiyonari n'abadagi bahava barafatana mu nda bidasanzwe, ni naho havuye iciyumviro cyo gushinga umugwa mukuru w'u Burundi Igitega. Nkako binaniranye ko abadagi bafata Mwezi Gisabo ngo bamwice, abamisiyonari b'Imugera nibo bakoresheje ubwizigirwa bari bafise ku bantu no ku mwami, batuma abaganwa bo mu nda y'ingoma n'abishikira guhanura umwami ngo agiriranire ibiganiro n'abadagi kandi yiyoroshe. Niho Mwezi Gisabo yahava ahatirwa kwemera amasezerano y'Ikiganda mu 1903, atanga mbere n'ihadabu ry'inka 124, ategekwa no guheba umuganuro no kubandwa. Ivyakurikiye mu bukoroni abarundi twese turabizi. Mugera wamye ari umusozi w'Imana, icibare c'Imana mu Burundi. Abarundi bose kuva kuri Sebarundi gushika ku muto ntibigeze bahadeha, bamye baduga kwambarizaho Imana rudasumbwa, kumwe abayuda baduga Isiyoni gutanga ibimazi uko mwaka utashe. Erega ngaha ntibahaza kuri rigenekerezo gusa, emwe bama baje mbere n'abasengera mu yandi mashengero, twama tubona baduga ngaha kwambaza Imana kandi bagataha bagabanye. Iyo batabagabana ntibaba bagaruka. Aho abamisiyonari bamariye guhagereranaho n'uyu musozi nyene baje bagana, kikaba ari ikimenyetso kitabesha koko ari umusozi w'Imana. Erega kuzuye ntikamurikwa. Baje basanga tuzi Imana rudasumbwa yaremye vyose, nabo baza bongerereza ukwemera kwacu mu kutwigisha Yesu Kristu yaje kubana natwe ngaha ku isi, ucucika umusozi w'umwami w'abami. Mugera yaciye iba iyo abemeye kwihebera Yesu Kristu ngo base nawe mu busaseredoti bamereramwo, kiretse abo vyankiye nka jewe nahagarukiye nahabonye. Narahaje mugabo ntivyakunze ko mbandanya, ariko ntaco bitwaye kuko ni benshi Imana yahacishije kugira baronke ubumenyi bukwiye bwo kurongora ubusho bwayo mu Burundi mu bijanye no guteza imbere ubuzima n'umubiri. Gutyo ubutumwa bw'Imana buba ubutumwa bwuzuye, kuko umuntu nyamuntu nk'uko tubitegera ni ukomeye mu mutima, mu magara no ku mubiri. Nico gituma abihebeye Imana n'abakuru b'intara ari babiri buzuzanya mu butumwa bw'Imana ngaha ku isi. Uyu munsi rero ntusanzwe, kuko abagize leta y'u Burundi twaziye rimwe twese. Twaziye rimwe kuko uyu munsi twabonye ko bikwiye ko twibuka aho Rwagasore yaje aserukira leta y'u Burundi, bagahitanana n'abungere ba Ekleziya yose baje guhereza Burundi Imana baciye mu minwe ya Bikira Mariya umuvyeyi w'Imana. Aho hari kwigenekerezo nkiri mu 1961, n'intebe Rwagasore yicayemwo ndayibona kuko baciye bahashira ikimenyetso kitazimangana, hari umurinzi bamwe bita umugumya. Twaje rero kuko twisuzumye tukigaya, twaje ngo twirege n'imbere y'Imana, kuko aho tuviriye ngaha mu 1961 twaribagiye Imana, turamenja mu kuyihemukira, turasambura igihugu cacu, na bwa bumwe w'Imana waturemyemwo turabusambura. None twaje kukubwira wewe Imana dawe wa twese ko twagarukanye agatima mpembero ngo turabe giza. Twaje kuri uyu musozi wawe kugira tukubwire ko twisubiyeko, tukemera ko ari wewe ufise ikibanza ca mbere mu Burundi. Erega si twebwe gusa twazananye na leta muri iki kibanza, kuko n'abandi barabikora. Akarorero turazi yuko
umwami Yoziyasi nawe nyine ariko yabigenjeje mu gusubira kunga isezerano n'Imana. Dusomye mu gitabo cya kabiri c'Abami ikigabane ca 23 kuva ku murongo wa mbere gushika kwa gatatu, ngo umwami Yoziyasi yaduze mu ngoro y'umukama ari kumwe n'abagabo bose bo mu Buyuda n'ababi Yerusalemu bose, abahereza nkuka, abahanuzi n'abantu bose, kuva ku muto gushika ku mukuru. Araheza asoma bose bumva amajambo yose mu gitabo c'isezerano cari catowe mu ngoro y'umukama. Ngo umwami ahagarara ku kigwa nkaha mpagaze, agira isezerano ari imbere y'umukama ko azokurikira umukama, akazigama n'umutima wiwe wose n'umushaha wiwe wose amategeko yiwe, amabwirizwa yiwe n'amateka yiwe, kugira ngo amajambo y'iryo sezerano yanditse muri iki gitabo aranguke. Natwe rero nico catuzanye, nico catuduganye kuri uyu musozi, inyuma y'igihe kinini cari giheze ata mukuru w'igihugu c'u Burundi ahaduze kuhasengera. Ubu rero turashobora kuvuga ko ivyo twemeje mu ibwirizwa shingiro ry'u Burundi uno munsi birangutse. Kubera ukwemera kwacu turizigiye ko Imana igiye gushungurura imihezagiro ku Burundi nk'uko yabitwemereye kandi yabikoze kuva kera na rindi ikituremera Uburundi. Nico gituma dusavye kandi umuvyeyi Bikira Mariya ngo asubire adukandire kumwe yabikora ikana mu Bugarire, aho yabwira umuhungu wiwe Yezu ati nta muvinyu bagifise. Natwe rero muvyeyi Mariya tuvugire kwa Yezu uti barakenye, birakwiye ko bava mu bukene baronke ico biha n'ico baha abandi, kandi turazi ko Yezu akumvira. Turiteguriye no gukora icyaza kudutuma cose. Banyakubahwa mwese mukoraniye ngaha, nagomba guheraheza ndababarira namwe ibi bikurikira. Ubwa mbere twese turazi kandi turemera ko ivy'Imana iduha atari vyisesa. Nikana mu Bugarire baravomye nyene, bararuha baruzuza impange nini. Ntiduhave rero tuvuga ngo ko dusavye twizeye ngo twiyicarire ivyo dukenye birisesa. Dukomeze ukwemera kwacu mu bikorwa nyabuna. Erega no mu Kirundi baramaze bati uwutarima ntamira, kandi Imana igiraho imaniye, Imana ifasha uwifashije. Tuve ngaha tuzi ko Bikira Mariya yamaze kudukandira, tuje mu bikorwa, turime tworore, kugira ngo Imana nayo izihezagira ibikorwa vyacu. Ntihagire uzokwidoga ngo ntaco yabonye ataco yahaye amaboko. None mwosuka umuvinyu wuhe mutavomye? Ubwa kabiri ntitwasiguye akahise k'uyu musozi kugira ngo tuhabuze nk'itunga twarazwe n'abami b'i Burundi, kuko n'ubu aha ni wacu kandi hafise uburyohe burushurije ubwa mbere. Ubu musozi abamisiyonare bawubatseko nk'ikinja Imana yitoreye kibe ikibanza c'icibutso ko Imana ifise ikibanza ca mbere mu Burundi ku izina rya Yezu Kristo. Mbere n'iteka ridasanzwe kubona Yezu Kristo na Bikira Mariya bafise ikibanza ciza nk'iki mu gihugu cacu. Biraduhimbara kuko turazi ko bahatangira ingabirano zidasanzwe. Ico twomenya nuko ivyari bihasanzwe vyanywanye n'ivyahazanywe, maze biba kujya ku bwuzure bwa kera no bwuzure bushasha vyuzuzanya, biba ubutungane n'ukuri bihwanye, bikagwana mu nda, biba koko amata vy'amavuta. Nazanywe rero no kwibutsa ko uyu musozi ari kibanza gifise amateka hambaye aranga igihugu cacu, ikibanza cagomwe n'Imana gushika naho inyenyeri ije kuranga Yezu Kristo mu Burundi ifata icicaro ngaha, hakaba icicaro ca mbere c'abemera Imana baciye kuri Eklezia Gatolika. Nakaryo ko gusuzuma twese icigwa vyo dusigira nk'abemera Imana n'abavuka Burundi, na cane cane ko iki gihe twese twemeje ko Imana ariyo mugaba w'abaganza Uburundi. Duhiriwe duhishije kuko ubu mugera ntikiri
aho abagatolika basengera gusa, nababwiye ko nabo mu yandi madini nabo basigaye baza kuhambariza Imana. Ni ikimenyetso kiriko kirigaragaza ko Imana imwe rudende ari nayo itwungiye ubumwe yiganje mu Burundi. Erega aho hambere hahese, mbere kuva ku mwami, ukwemera kw'abakera ntikwashoboye kubana n'ukwemera kw'abakristu, nk'uko umenga umwami Yezu yaraje kwirukana umwami w'u Burundi n'ukwemera kwiwe. Mugira rero uno munsi n'ikimenyetso kidasanzwe c'ubumwe n'umwumvikano hagati y'ingingo zigize Uburundi. Izo ngingo nazo sizindi ni ubutegetsi bw'igihugu, abenegihugu n'amashirahamwe ahurikiyemwo abenegihugu, yaba yihaye ibikorwa vy'abenegihugu canke ay'abamenyeshamana. Birahimbaye kubona Eklezia Gatolika ariyo yagiye imbere, kanatsinda yoyo yategereye kare akamaro k'ubutegetsi, nk'uko tubisoma mu nyigisho yayo yerekeye imibano, kuko yemera ko mu ntwaro ya demokrasi abakuru mu vya politike aribo babazwa vyose imbere y'abenegihugu. Tubibona muri Doctrine Sociale de l'Eglise inimero y'808. Kukaba nkako ku nimero y'138 naho iyo nyigisho nyene iratomora neza ko twebwe abakuru mu vya politike tubereyeho gutunganya no kubahiriza ineza ya bose. Nanje kubwanje nongera ko nti tutaravya amadini umuntu asengeramwo, ubutunzi afise, ubwoko bwiwe, igihagararo ciwe, intara turukamwo n'ubugenzi dufitaniye. Si ivyo gusa, turazi ko no mu mategeko agenga Eklezia ategekanya mu ngingo yayo y'334 agace ka 6 ko Eklezia Gatolika itegerezwa gukomeza imigenderanire myiza n'ayandi mashengero idasize inyuma mbere n'amadini atari y'abakristo. None twebwe abi Burundi turahiriwe na Mugera yatubereye umuhuza mwiza, kuko nahi Imana. Twebwe turemera ko muri ico gikorwa cyo gukorera ineza ya bose, leta ari yosa ihagarariye umubano mwiza hagati y'amashirahamwe yose n'ayabemera Imana n'ayabamenyeshamana arimwo ubumwe muri yo, ndetse n'itunganywa ryayo, kuko na Eklezia Katolika iravyemera mu nyigisho yayo yerekeye imibano mu gace kayo kamero k'138. Muri ubwo bumwe cane cane ubumwe bw'abemera Imana, leta y'u Burundi irijandajandira, kuko impanuro ya Paulo Mweranda yarabihejeje. We yavuze ati: ndabasavye bene wacu kw'izina ry'umukama wacu Yezu Kristu, nimube mwese imvuga rimwe, kandi ntihagire amacakubiri aba muri mwebwe, ariko muhuze umutima n'inama nk'uko bibereye. Tubisanga mu ibaruwa rya mbere umutumwa Paul yandikiye abanyekorenti, ikigabane ca mbere ku murongo w'10. None rero shengero ry'Imana, kuduga imugera n'akigoro kadasanzwe. Binyibutsa urugendo abayuda bagira baduga Yerusalemu. Binyibutsa kandi urugendo Yezu yakunda kugira rwo kuduga ku musozi gusengera hiherereye, kugira aganire na se atankomanzi. Ndibuka igihe Yezu yaduga ku musozi wa Tibor akihindura imbere y'abatumwa, Petero yaciye ashikiriza Yezu ijambo ati: birakwiye ko twibera hano. Ariko Yezu ntiyashimye ko bahashinga isago, ahubwo yaciye abasaba kumanuka kuraba bene wabo no kubandanya bigisha mu bigwati. Ubuduze ku musozi arabona ubuninahazwa bw'Imana, arabona kure. Nico gituma ntumirira uwagize akigoro ko kuduga ku musozi w'Imana kugira akigoro ko kumanuka no kudugiriza ukwemera abasigaye mu kiyaya. Ntimushingira urusago kuri uyu musozi wa Mugera ngo mwibagira abasigaye inyuma. Manuke nyabuna mu buzima busanzwe, mubere abandi umusozi badugako, bakabona kure, bakabona ubuninahazwa bw'Imana. Ntihagire ubutaha imvumure na kare ngo agasozi kazamutse inka kamanuka umugeni. Uko kuba umusozi abandi baduga ko bakabona kure, ndabisavye cyane cyane mwebwe inaribonye z'abungere n'abahereza nkuka ngahi Mugera,
ndashitse hanyibutsa Michel Kayoya, inyuma ya Kayoya ntaho kaja n'abandi bakeyi. Uba bihebeye Imana barahevye kwandika ibitabo, abakiri bato barahuramwo ubwenge n'ubumenyi. Muraciye ubwenge cyane bungere n'abahereza nkuka, murafise ubumenyi bwinshi. Twandikire rero ibitabo, cira umugani ugwaruka, kuko n'abasokuru baramaze bati uwudasize umwana asiga umugani, kandi ngo uwutayaze nase ntamenye umugani wa sekuru. Dusigira umugani, mutubere umusozi muremure tuduga ko tukabona kure, kandi mudusigire icyanditse. Twimuke tuva muri bimwe bita tradition orale tuje muri tradition écrite. Abantu mubamenyereze gusoma ibitabo aho gusoma umusa, itabi canke amatama y'abantu. Eklezia irafise iyandikiro ry'ibitabo. Harageze ko dusohora ibitabo by'ubuhinga n'ubumenyi buhindura ibintu mu Burundi. Ubwenge nyabwenge nubuherekanijwe kandi mu gihe kirekire. Imbere yo gusozera, nashaka ndabasabe mwese tugerageze gutahura igihe turimwo, kanatsinda umukama Yezu yadukebuye ngo twame twihweza ibimenyetso by'ibihe tugezemwo. Hari ikimenyetso cyitwa coronavirus cyabonetse mu buseruko mu ntango z'uno mwaka, kirarandagata gituma ibihugu byo mu burengero vyugara imbibe n'amarembo. Haduko kwinubana hagati y'abantu n'abandi, ntibasubira kuramukanya. Abantu barahinduka babasa tuntu twanje, abantu benshi baratikira atagitabara, mbere n'ingoro z'Imana zirugarwa. Turashima Imana yo yatwongoreye ingere tuvyifatamwo neza mu Burundi, tukabandanya dusenga, dukora imirimo yacu, twigisha abanyeshure, turema isoko, tumara imanza n'ibindi. Twihweje ingene ahahora ubucuti hadutse ukwinubana kubera umuyaga wa shetani, harageze ko abakristo b'i Burundi biga kwitunga, kandi ivyo tukavyumvikana na leta n'imigambwe n'andi madini, twese tukunga ubucuti budasanzwe bushingiye ku gukunda Imana no gukunda igihugu cyacu. Turashima cyane ingene leta yamye ikorana na Eklezia Katolika mu bisata byinshi by'ubuzima bw'igihugu, ariko n'ubu ivyo gukora biracari vyinshi. Mbega Eklezia Katolika yobuzwa n'iki gushinga ibanki itanga ingurane kandi isaba inyungu itavuna kugira ngo ntiramurire mw'ibarabara? Ducira inzira bari inyuma, tubatambutse mu kubereka inzira zishika atawigungiye ko impano yahawe na Rugira. Icivugo cyacu turi kumwe twese birashoboka, nimudufashe gushigikiza ibikorwa ku neza yabo tujejwe, kumurikira mu gusenyera ku mugozi umwe, mu gukeburana no mu kunganiranira muri byose. Nakare barayamaze bati umwegetsi w'inyakamwe yita ku mwikomo hageze kwatira igitiba. Nagomba kandi mu nkundire ndababwire ico nzirikana kuri uyu munsi mukuru. Kubona Bikira Mariya yurizwa mu ijuru n'umutima n'umubiri si igihamana, ni iteka rikomeye, kuko Imana yamutoye kare kuba nyina w'umukama wacu. Nca nibuka mu nkuru nziza ya Luka ikigabane ca 11 ku murongo wa 28, aho Yezu yariko arayagira ishengero, hanyuma umugore ava muri rya shengero aterera akamo hejuru ati, irahiriwe indaragutwaye, eka arahiriwe amabere wose. Yezu nawe aramwishura ati, hahiriwe nyabuna abumviriza ijambo ry'Imana kandi bakarirangura. Murumva ko umukenyezi yubahirwa ijambo ryabo yavyaye, akabarera, akabashikana mu bigero, kandi bakaba intungane. Muri iki gihugu cyacu hariho abakenyezi benshi batanze imihoho, batakibabaye igikorwa cyo kurera, batakinezwe kazoza k'abana n'ak'igihugu. Ininazwa ry'umukenyezi w'umurundikazi nuko abana yibarutse bakurana ubuntu, bagashika mu bigero arabahizi.
bavyeyi rero nimuze dufatire akarorero kuri uwo muvyeyi twaje guhimbaza ngaho imugera. Arakwiye gufatirwa k'akarorero kuko niwe yatwugururiye ubuhigwe mu kibanza mu kuba inzira yeza camwo mu kuza kutubwira iryo jambo ryanyuze ujya mupfasoni rukamwiranda yatwiganiye. Nico gituma ari ryo rya Yezu nsubiramwo mu guheraheza nti tuzoba duhiriwe nyabuna nitwumviriza ijambo ry'Imana kandi tukarikurikiza. Naryo sirindi ni rya rindi ngo urakunda umukama Imana yawe n'ubwenge bwawe bwose n'amagara yawe yose, urakunda mugenzi wawe nk'uko wikunda wewe nyene. Tuve ngaha rero dutahanye urukundo rudatituka kugira ngo ntituze dusubire mu vyara vya shetani bimwe vyatugota mu 1965 bigatuma dufutanya igihugu cacu. Turangije rero dusaba abarundi bose, abakristu n'abatari abakristu, kubaha no gukunda iki kibanza, bakigendere, bihatire kumenya amateka yacu kandi ntibahengeshanye kuhambariza Imana bari kumwe bose. Nkuko Yesu yabivuze, nukuri ndabibabwiye, kandi ko hano ku isi abantu babiri bashize hamwe bagasaba ico basavye cose, dawe wo mwijuru azokibaha. Ni Yesu Kristo umucunguzi wacu wenyene yavyivugiye. Murakoze, Imana ibahezagire.